Inshuti bagenzi bakunzi batwigishanye Media TV, ndabahaye mwaramutse namwiriwe bivanye umwe wese aho aherereye, nkaba ndabifurije amahoro y'Imana umwe wese mu cubahiro ciwe. Rero uyu munsi nongeye kuza kugira twigishanye nk'uko bisanzwe. Uyu narababwiye yuko kuri no channel tuzohigira ibintu bibiri. Rero ku buntu tuzokwigiraho ibintu bibiri, uyu munsi nzanye ikindi cigwa kidasanzwe cyo kwiga kwita ku magara yacu dufatiye ku bimera. Uyu munsi nje ndababwira ibiti bine umuntu wese adakwiye kubura mu muryango iwe, kuko ari kirumara mu muryango, kubariho no kubazoza, kuko n'ibiti byose bidasaza n'ingoga. Turahera ku giti ca mbere, igiti twese tumenyereye ariko gifise akamaro kanini. Igiti ca mbere ni iki? Igiti ca mbere ni voka n'akamaro kavyo. Duhora twihereza amavoka, ariko hari ibindi bintu tugenda turata mu kutamenya canke mu kutabitahura. Amababi y'ivoka ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bw'umuntu, ku bantu bakama amaraso, ku bantu bongererezwa amaraso. Ivoka ni kirumara ku muntu, yaba umwana canke ukuze. Urubuto rw'ivoka numwe mu miti myinshi ivura ingwara zitandukanye: ubuvyimbe, ububabare, kugira ibinure vyinshi ataco bivuyeko. Uzokwihereza urubuto rw'ivoka, uragwanikira, urarusekura, ukagwanikira ahantu hatari umuco mwinshi, hatari kuzuba, hama ukazuranwa mu cayi. Uzobona inyishu uzoshimira mu nyuma. Amababi y'ivoka ni umuti wo kongerereza amaraso ku bantu bahabwa amaraso canke bafatwa n'ingwara zituma bakama amaraso vyihuse. Muhe umufise umugwayi afise ico kibazo, murose teka amababi y'ivoka, umuhe igikombe mu gitondo, umuhe n'igikombe ku mugoroba. Mu gitondo ataca arafungura. S'il vous plaît, iyi miti yose kama y'ibintu biva mu bimera biribwa, muzovyitondere mu kubifata. Si ibintu ufata mu mwanya wose wariye wumva uhazi, no. Ni ibintu ufungura akaba ari co uherako. Urabiteka ugatogosha amazi rero wakuyemwo, ukayareka kaba kazuyazi, ugaca uyanwa mu gihe harya hoze, mu gihe mu gitondo atakintu urarya. Bikongera bikagusaba ko harya ugiye kuryama, birakenewe mu kwita ku magara yacu ko mwita imbere y'ivyo gufungura, imbere y'amasaha 2 mutarafungura. Muhejeje gufungura, ava yuko muryama, ukicara amasaha 2 canke 3, hama ukabona kuryama, ukaryama munda hari empty, munda ata kintu kiriyo. Ugaca ubona kunwa ayo mababi y'ivoka kuba wateguye, ayo mazi yo mu mababi y'ivoka kuba wateguye. Umugwayi wawe ugaca umuhereza akanwa mu gitondo, ukagira uko ku minsi 7 gushika ku minsi 14. Uzoca ugenda bamupima amaraso, uzoshimira mu nyuma. Ikindi ni igiti mu Giswahili bacita mubarika, castor plant. Mu Kirundi ndacibagiye, mu Kirundi ikibonobono. Bantu banje nayo ndavyibagiye mu Kirundi. Ikibonobono ni ibiti umwe wese ahari akwiye gutera, akibaza ati mbega iki giti cotuma kiba igitutu gusa? Nayona caramubereye igitutu. Imana yakimuhaye kiramubera igitutu, cyamubereye igitutu kuko ari igiti c'akamaro. Ni igiti Imana yakoresheje mu guha igitutu Yona.
rero bantu banje ntimubifate minenegwe kuko ni ibintu bikaze kandi ntibigoye ntibirusha. Turagenda ku giti kigira ku giti kigira gatatu, ico cari ca kabiri. Igiti kigira gatatu ni si igiti kwanza n'amashurwe ariko turayabona uko oye ibintu bisanzwe. Prank sindayazi mu Kirundi mwabantu mwe murambabarira. Prank n'amashurwe aza mu bwoko butandukanye, muca muyabona kw'ifoto nagenda shirako kugira ngo n'utayazi arabe ko yoyamenya. Noneho nta muntu n'umwe atayazi, mwese murayazi curaba kugira ngo buri muntu wese abone ikintu gikenewe. Iyo prank rero nayo ikenewe ku bagwaye isukari. Bantu mugwaye isukari nimukoreshe aya mababi y'aya mashurwe, muyakoreshe mu gufata utubabi tubiri mu gitondo ukaduhekenya kurya nyene, utubabi tubiri ukaduhekenya. Noneho naho wowe uri kurasirikira aho uri hose urashobora gusirikira uduhekenya utwo dushurwe. N'umuti ukomeye ku bagwayi b'isukari. Ico cari ca gatatu. Ikigira kane nababwiye ko ndababwira ibiti vyankenerwa mu buzima. Ibiti vyankenerwa mu buzima rero ni ibintu tuba tubona umenga ni ibintu vyoroshe, ni ibintu vyo ngaha oye. Ni igiti citwa katasi. Katasi ni igiti, si igiti, ni ikintu kimera ahantu kweri mw'ishamba, canke hariho n'abandi babitera nk'amashurwe. Cane cane nahora ndabibona ku bapatiri canke ku babikira. Rero ntarasoma ibitabo ngo menye ibintu bitandukanye, je nakibona nyene nkuko umenga ni ikintu kitaba, ariko maze kubisoma naciye mbona yuko kumbe abapadiri n'ababikira b'abazungu bahora babitera kungo kwari uko bazi akamaro kavyo. Guys, ntimufate minenegwe iki kintu ndiko ndababwira. Iki kintu naco iki giti ni nk'ishurwe naryo, nukuvuga katasi ni ikintu gifise amababi yiyaguye. Coco gifise ubushobozi rero ku buryo butandukanye. Gifise ubushobozi ku bintu bitandukanye, nukuvuga ko ufise ibintu vyiyadukiza, umudamu agomba kuja mu mihango, kuribwa imbere yuko aja mu mihango, ufise ibintu vyo mu buryo bw'impwemu, ibintu vya bindi tuvuga vy'abarozi vy'iki, ufashe iki catsi, iri shurwe katasi ukariteka, ugaca ufata ukamijagira ku muryango, abarozi barahunga. Ufise mu gihe wiyumva nabi, unanirwa n'ingoga, ufise guhezagirika, ukaronka katasi ugaca ucanga n'ifu y'urubuto rw'ivoka. Guys, ni umuti ukomeye cane. Kuri castor plant hari ico nayisimvyeko. Kuba mama bagomba gukinga imvyaro, ntimwirirwe murigora mwongera kuja kwa muganga. Fata imbuto, nico gituma tubabwira mubirime muri benshi. Fata imbuto za kibonobono canke munyonyo canke mubarika,
ufate hajya uvuye mu mihango uri umudamu, ufate imbuto zibiri uzimire. Naho umugabo azogendera ku birometero 500 canke 1000, nta nda utifuza uzotwara. Imbuto zibiri, intete zibiri za kibonobono, intete zibiri za mubarika canke munyonyo canke castor plant. Aho oye ntuzonanirwa, uzoja ku rutonde rwo kuvyara ku rugero ata nshinge wiriwe urategwa. Ico cari ikindi ku mababi ya mubarika, ufise ukuntu ba bantu bakunda kuvyimba amaguru mu mavi, ukumva nyene ubuvyimbe bukizana ahantu, fata ayo mababi yayo uyarobeke mu mazi y'akazuyazi. Ayo mababi ushire mu mazi y'akazuyazi, uze urakandisha aho hantu hari ubuvyimbe. Mu minsi 3 kugeza ku minsi 5 uzobona ubwo buvyimbe bwagiye fye. Guys, ntimubifate minenegwe. Ibi ndiko ndababwira ndabifitiye ubuhamya, ndabifitiye ko ubumenyi bwabyo, kandi ndamaze kubipima. Kuri perinke iyi nayo nyene hari ico nasimvye, no kuvuga yuko nayo imizi yayo ku bagwaye kansera yo mu maraso, ku bagwaye kansera yo mu nda, ku bantu bagwara ibivyimba vyo mu nda, ni ukuvuga yuko iyi perinki niwo muti kandi nonabivyemanga ahariho hose. Perinki n'umuti w'ibivyimba vyo mu nda, kansera y'ibintu vyo mu maraso, kansera yo mu nda. Uyu ni umuti ku bantu bakunda kugira ico kibazo, bazobigane iminsi 14 kugeza ku kwezi. Baza urateka imizi ya perinki, ugateka ukazuranwa mu gitondo saa 6 no mwijoro. Mu gitondo saa 6 no mwijoro. Uze wigore ugire indwi 2 kugeza ku kwezi ku muntu agwaye ibivyimba. Castor oil, munyonyo, mubarika, castor plant, umuntu afise ububabare, uburibwe, imikoshi, ivyo bintu castor plant niyo yo kubigukiza. Ntimwitinye rero kandi ntimurambigwe, kuko ibintu biri naturel bisaba kubikora utarambiwe. Ibi rero iyo uriko urabikoresha nta ngaruka n'imwe bigusigiramo, ariko mwomenya yuko iyo turiko turafata ijya miti mu mahinguriro, hari ibindi bintu iyo wayinyoye cyane, hari ibindi bintu yankiriza muri wewe, hari ibindi bintu ivyara nk'ubumara muri wewe. Rero bantu b'Imana, bakundwa ba Kristo, bayisilamu, mwige gukoresha imiti y'ibintu vyo mu bimera. Rimwe na rimwe abakristo duca tubona umenga ni ibintu vy'ubuhakanyi. Haba namba, ntabwo ari ubuhakanyi. Sinyagarugiye kuvuza. Jewe ndemeza yuko kuja ku mupfumu ari icaha. Mugabo kwaha igiti nk'amababi y'ivoka, ivoka dusanzwe tuyirya twese, iyi kibonobono ivamwo amavuta, turayisiga, bandi hariho n'abayatekesha, hariho n'abandi bayakoresha ibindi bintu bitandukanye. Ivyo ntidukwiye kubifata gutyo nk'abantu b'abakristo, kuko ibintu byose ko tuvyizera vyaremwe n'Imana.
rero niwagifata nk'igihumanye kizohumanywa, ariko niwagihumanura wizeye kizohumanuka. Rero ntabarambiye nuko amakuru yanje yarayo. Icigwa c'uno munsi cari iki: ku bantu mwese ufise ikibazo canke ufise umuntu wiwe afise ikibazo kimwe mu vyo navuze, kuco kimwe nasiguye, agende abikorere uwo muntu namba mukunda, hanyuma jewe muzonshimira mu nyuma. Murahawe ikaze no mu kindi cigwa. Ico ndabasaba ni mushishikare gusharinga ku bantu batandukanye kugira ngo baze kuri no channel, tutibagiye ko muri no channel dusanzwe tubaha inyigisho z'abantu bagomba kuzino muri Saudi Arabia, kugira ngo bikunde